GNFILMS, God knows things, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. ibintu birasa nabi peka bana ubwo akagahugu ntacyo gafana n'inyamanza ubwo buguru bwakangena ari buto buto mugabo karanyaruka sha menga kari gaswe mu kirenge n'imbwa urabona Marezo, nibiki kukanura nk'ihushijwe? Wafye amaso umengura ubuhuzo bwagandiye mu isoko? Atagahuzo. Marezo. Aha ni mu gisagara ca Bujumbura. Ntiwibaza ngo ni handi ruguru twigivye dushaka tuguma twiruka. Ino bakubonye uguma wiruka. Uzubona abantu bagucekiye ngura umusuma kandi barakwagiriza ibintu utivye. Uruzu uratekereza. Iya Burundi. Niwari kuri kuravuga ivyo uri kuravuga kuko ayo mbonye sawa kuvugira ngaho. Twari kutingu turago twacu tukigira twavugira ruguru kugatumba tubizinge tugenda he ruguru zosigege nukasimva umva ndakubwira ikintu kimwe je mpuye na nyamusi wawe na nyamusi ko ari upfunya mwahuriye he reka ndayaguhe wibyo we wivugisha nturamenya iyo biriko biratumutwe simvuye ngaha ndakambye ngo ngiye kwa fiyaga wa muboyo hari hakurya urumva nshitse yo ngira ninjire neza na neza mbona nawe niyatujutsa avayo atoni nderero kamuna wa kamuna ndakubwiye ndiruse ibihanga biramfasha amaguru aramfasha utu twakora ha ndakubwiye kubwo utu twaguma dukora ubwenge bwacikanguritse hasi ngo ndatora umutwe nawo makazi mama kamuna wa kamuna mana dusenga tutabona iyo wumva ngo Gabriel yarokotse shetani aritiburira kuyisi kamuna wa kamuna azotuva inyuma kugeza ryari mana dusenga tutabona ahubwo ibyo kurivugisha Jesi bwo bwoba mfise urazi ubwoba mfise Imana yodufasha gusa ntababa ngaha hafi yaha tuba kuko niyo ababa ngaha hafi yaha tuba ruzoba rutwuduriyeko Marezo usanga ari uko bimeze turafasha imbwa amaboko nukuri katanyanyaye Marezo ni uzanye inkurumbi n'ahandiho uyu munsi nari naranguye neza Akamuna byukuri Akamuna ereka Akamuna byukuri umva rero abakizo muri kino gihe ni benshi biraguye ko tubahagarika ariko naco bitwaye bareke bakizwe natwe dutegura biyita abakozi b'Imana benshi babazimisa mu kugira ngo duhungabanye kwizera kwabo reka tubatera umwina w'ivyisi abo bakozi b'Imana tubateze umunoho w'ivyubahiro tubateze kwicamwa ibice bamwe mu njyane bagume batandukana bisambure ko nk'imene Imana yabona urukundo kandi korera mu bumwe reka tubateze inzankano tubigisha amacakubiri ntagire umuntu asubira guhuza n'uwundi tubatera ishari inzigo urwanko tubateze kudaharirana ntagire urukundo ruba muri bo
bateze kwivayanga tubigishe gutinya inyigisho z'amadini gusumba uko botinya gukora ibyaha bisesema imbere y'Imana buzure mu isaku ku buryo n'uguye ataco bibabwira reka umuzi w'amacakubiri ukomere muri bo ku buryo n'abapasiteri batogwe hisunze ubwoko canke ibihugu bavamo duteze amacakubiri afatiye ku bwene gihugu ku buryo bibagira yuko ari ihanga ry'Imana bagira ikimenyane gifatiye mu kuvuga ngo ujya suye iwacu aho rero ubumwe n'urukundo bica biva muri bo koze bica mutugwitugwi habye ijambo ry'Imana bazo bivuga ku munwa mu mitima y'abatabiriyo ngenda mutera amasengero yose atanarimwe muzigurije ngenda mukore ndabaha ububasha bwanje kandi ndabuha uwo ngomvye wese nimugire ubwoba kuko nta muntu afise amaso y'umubiri azoshobora kubabona ikindi naco mudashobora kwibagira mumenye neza yuko iyi ntebe atamuntu ayicarako amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri n'akamuna ereka mutware wanje narengutse ndi wawe bwite ungenze ko ushaka yego urakoze cyane sheri hama nibaze byose ko nawe ari amahoro yo nukuri cyane gose numva muhemu yera nzungurutse ijya nino nukuri nguwe neza mu mwami hama sheri wanje nukuri nubwo mbona nezerewe si amahoro ijana ku ijana mpejeje kwakira telefone y'umugenzi wanje ambwira yuko agwajije umwana wiwe kandi arembye cyane afise ubwoba yuko yohavura apfa rero yansabye ko nomudugiriza isengesho nkamusengera nanje nk'umutware wawe nabonye yuko ntosenga ndi jenyene rero mfasha uduze isengesho tumutabarize aronka ubutabazi uvuye mu ijuru ndakwinginze Sheri kuva ryari kwera inkoko kazi ibiki saki hari oya Sheri nukuri biravye neza burya wewe niwe uri aratete uri driver w'ururugwa ni unyonga twe tukagukurikira iyo tujana ni uhamenya byukuri ubu mutwe nk'abamaguru tugahurira mu mutima sinovyo bahuka kuduza isengesho wowe uri ngaha ube nukuri senga duzijwe abari wowe usenga ushire hejuru je nukuri ndagumye inkingi kandi nabikwemereye ivyo bintu ndagufasha turi kumwe nawe ni kuva ryari agakiza k'Imana karaje mu inkuru z'inkoko kazi n'isake ntahura neza ko ivyo mama yari karambwira byose ari ukuri maze imisi ndakugendereza maze imisi ndaba mu rugo rwanje mbona buri kimwe cose kitariko kigenda neza mara nkataha ukandugiriza kwijwi nagira gutya ugakora uko sheri ndabona neza ko iki kintu giteye ubwoba sico guceceka nagomba ndakubaze ubundi we urinde parufe kumbura cyangwa mukicara mwe na nyoko siko mugashinga amave hamwe muri ko mwiga inama yo gusenyura jewe iyi nama niyo bari wampamagariye y'urusaku rwawe na nyoko
kumbe nico wari wamuzaniye sine nakwankiye nagenda kubwira yuko uru ruga rugwi wanje sinzemere umuntu numwe asambuza je mawe ko ntamuzanye ngaha nawe fise baro genda kubaza ikintu kandi unyishure igihe navuga ngo ndavyemeye siko hari umuntu numwe yaranyoheje wowe igihe uvuga ngo uravyemeye ntiyari we nanje nitwaraba babiri negenda kure yuko nazemera umuntu numwe aza kwagaza ku rugo rw'iwanje sinzigera ndavyemera wibaza yuko ari je mukazana wa mbere yo babanye nabi nayi nabukwe ikije sico nari nasi uyu mukecuru je sene nakubwiye ati rabi yumupangira umuhe n'abakozi ibi sivyo nanze none ubona ko ari wazanye intambara iyi ni uyitanguye niwe wayitanguye umunsi mubwira ngo naze ngaha mu rugo none rero nagira ndakubwire parfait ukuruguture unyumve neza ibintu byanyu nimba bingeza singiye kuvyihanganira n'akanyana gato ni ntebe ushaka kuyinjije cyangwa ureke mana yanje by'ukuri uyu mugore wanje ninde Akamuna byukuri Akamuna ereka Akamuna byukuri Okay, ni byiza kubona mwese muri hano birangiye cyane gose hama ndibaza yuko mwa mwaravuganye na Berize nga akababwira icyo tubaronde icyo tubakenereye ndibaza yuko amakondisiyo yose yibabwiye rero nanje ikintu ngiye kongera ko sikindi ni kubibutsa ko igikorwa mugiye gukora ari igikorwa gihambaye cyane gose kandi gikomeye ni igikorwa cy'ikintu ugiye gutakaza rimwe mu buzima utazosaka ni kuroha kondisiyo nza kurenza ko mu bintu byose mwumvise murakuze mumenye neza muri business nanjye ndi muri business mushaka amahera nanjye shaka amahera ikizoba cyose sinkeneye induru izoja inyuma yanje cyangwa izoja inyuma y'ujya mugabo tuvyumvikana ndabasubiriyemo amafaranga mwadusavye tuzoyaba kujya nyene ntacyo tuzokurako kandi ntacyo tuzokongerako niyo mpamvu tuzakeneye induru ubu mugiye kuba abantu bakuze ikirenze bino byose rero ikintu mutegeza kukigira ibanga gushika naho mugenda mu nda y'isi ndibaza mwese turatahuranye ego cyane komera ikintu nanje mbona nshobora kongerako igisigaye nuko murindira ko ndabahereza gahunda y'umwe wese ahazogira guhura n'ujya muntu ndababwira ikibanza muzohuriramwo n'itariki muzoja guhuriramwo nawe ntimuzogira rimwe hazogenda umwe turumvikanye ego cyane très bien ereka Akamuna byukuri Kanyana mukobwa wanje sinogenda ntaguhanuye urazi ko ndi marene uhereye mu ntango z'urubanza nta na kimwe ntakwigishije canke ntaguhanuyeko burya aho hanze imyidogo ni myinshi cyane bavuga ko wiyorobe kudakijijwe none wari waje kurondera umugabo gusa mu ishengero raba uhindure mukobwa wanje erega ingeso zacu nizo zikwiye kudushingira ntaye ko twakijijwe vy'ukuri Marene burya abantu we nturabamenya abantu basiba kurima ntibasiba kuvuga je sinzi
umugabo yitungira indogoba yayicarako ngo ntakunda umugore, umugore yayicarako ngo wa mugore n'ingara riganza, bayicarako bose ngo heya ndogoba barayivuna. Urumva abantu ni barabutse ihero ry'imiti, je sinzi ukuntu none abafata. Hirya ejo bavuze naka, ejo bakavuga naka, uno musi bavuga jewe canke uwundi. Mbo nyamba rije ndi kwiforene basi bace basema batacoka, none ningirene cene kuri marene nakubeshi vya vyuko ntagira nte niki, je sindavyumva sindabitahura, ariko nagenda kubwira iki kintu. Burya nta mukobwa n'umwe akiri umukobwa atiyorobeka, nawe urabizi tubwizanye mukuri. Nta mukobwa n'umwe adashobora kugira utuntu yibikiye kubera abafise icyo ashaka kuzoshikako. Mbe marene ubona yose aragurika atarashika mu rugo bikazoherera he canke bikangana bingahe? Ariko ubu ko narushitsemo nkaba narasinya amategeko anzi, je mbona none isanzura ntidegemvye kuko ubu nta kimboshe, ndi mu rugo nararusinyiye, je nta kibazo mbona. Oya mukobwa wanje, nyumvise ndaguhanure ko siko bikwiye kugenda. Eriko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe akarukomeza, ariko umukenyezi w'igifu arusambuza amaboko yiwe. Uhamagarirwa kurema isi y'umunezero mu rugo rwawe, mukayibanamwo n'umuryango wawe. Erega Kanyana, abashinga ntaye bava ku kazi barushe mu mutwe, bataye umutwe kubera akazi kenshi. Ntibari bakwiye kwakirizwa umubabaro, bari bakwiye gusanganizwa umunezero aho baruhukira bakumva banezerewe. Nawe ngo no kwisanzura ngo wararushitsemo, uko siko bikwiye kugenda. Hama ikindi naco Kanyana, urazi ko hari abagabo benshi baja mu ngeso mbi babitewe n'abakenyezi babo ukuntu bababaniye mu nzu. Erega wewe nyene wewe ni ukwiye kugira uruhara rwo kugwanira urugo rwawe mu kugaragaza ingeso nziza no mu gukunda umugabo wawe bikwiye, kugira ngo umugabo ntahava aja kurondera amahoro hanze kubera yabuze mu nzu yawe. Raba ukosore mukobwa wanje, urugo rwawe rwuzura amahoro, bizotuma umugabo wawe atekana nawe agukunda urukundo rukwiye. Marene ni kuri urakoze, impanuro umpaye ndazumvise, kubera by'ukuri ukoze icyo ujejwe neza. Bo je ngiye kugerageza, kandi nzera ko bizokunda. Mbe Maria cyabye ntiwavuze ko uri kurihuta. Yego ndiko ndihuta, reka ndaguherekeze. Akamuna byukuri, Akamuna ereka, Akamuna byukuri, Akamuna amacakubiri afatiye ku manini, amacakubiri afatiye kunarana. Oya parfait, umbwire vy'ukuri jewe utamishije, tubwizanye ukuri. Kuva ryari wowe ukora umwuga wo kumenyesha amakuru? Ni ukuri jewe mu mpano zose ndakuziko, sinarinzi yuko niyo kumenyesha amakuru nayirimo. Ivyo navyo vyatanguye ryari, wimenyereje ryari? Wanyumvise mw'iradiyo iyihe? Ngo kw'iradiyo iyihe? Urasaraje nka urakomeye. Ubu rero uragwema guje uratashe ngahabuje neza imbere kurarayo. Nenzi kudataha. Parfait. Nani isoni ufise? Nukungene wari umushinga nawe mwiza. Ubu uratanguye wewe wakwegutse umuntu wajyara. Ahubwo wenda uravuga wasigaye uri masaharu kamagoma. Atajambo na rimwe rikiguma mu mutima wawe. Ivyo urugo byose wagiye ubiterera hanze kuri karubande siko? Mbe ndakubaza.
kugira uve ngaha ugende urondere marene siko umubwire ibintu byose we wita ibibazo ce nta nuko ndabona ko ari ibibazo siko wowe yari yaje kukubwira ibyiwe ariko mudatahura erega bajya isibo batwubakira bajya ku munsi w'urubanza bari baje kuryoshya ifoto nta kindi emwe ni hamwe nyene bavuga yuko amaso akunda atabona neza by'ukuri nshobora kuba nararuguyemwo pe erega nkikubona wari umukobwa mwiza ku vy'ukuri wari umwambara ndende bafunga ibitambara neza nko kubifunga uno munsi ariko ico ntashoboye kumenya ni kimwe gusa ujya mu mutima w'umuntu ni kure cyane pe nshobora kuba ntamenye ko wagenda amenya nubwo wama wikwije ku mubiri sinibaza yuko ku mutima wagenda wambaye pe hama ikindi naco ikosa si wewe ahubwo ikosa ni mama wanje kuba yarambujije guhitamwa amahitamwo y'umutima wanje weki nkaza na wewe pafe ukuri kuvuze uvuze icyo ko ngenda ndi gusa je ntambaye ukumbuye aba ex bawe navyumvise wazi ko atamugabo ndiko ndi kugihunda nta n'isoni ufise cyangwa ngenda ndi gusa jewe bubwenge bwiwawe buratumuka burayaga uraziba ko zatarutse ganani ega zaratarutse ubu kuri yumvira n'aba ex biwawe iyo wabasize mbe bari bangana parfait kumbe wari ufise akageso kuguheheta kuburaya nako karimo gene kindaba rero parfait ndakubwire uru ruguru ni je nawe kandi jizo umbwira ikintu kizamuka mu uru rugo kuko singiye kuvyemera ivyo bintu nandagato ngezwa ha ego kweli mbega hoho watangwe kumpamagara mu izina ryari ivyo bito eregana ni mwijuru bazoduhamagara ku yacu nta vya papa naka nta mama naka nta jomba nta binamu nta wanko kirazira mwe wese mu izina rero buramenyera iryo nyene parfait Prophet rero burya inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye ndavyibuka cagiye twabonana fise umugambi wo kugura ishengero kandi no mu nyuma ndazi ko gambe wagiye mu ngiro ishengero karyuguru ariko inkuru ziraho mwibarabara umuntu atakwemeza urazi ko nyibarabara avuga ibintu byinshi James amakuru ngo ishengero warigurishije ivyo bintu rero sinzi ko ari ivyo sinzi ko ari bihuha jabona niyo mpamvu niyumvire nti reka ndaguhamagare twicare tuganire nkuko twari dusanzwe tuganira n'ibindi mukozi w'Imana humura surusaku burya jewe narafashe umwanya ndicara ahantu hamwe ndiyumvira ndaraba ama stress mfise kwera urushengero je ndavuga ati ibi bintu sino bivamo maze kubona ko nikoreye imisara ntazitura naciye ndarushira amaboko y'undi mugabo erega Yesu yavuze ngo naho twebwe twoceceka ibiti n'amabuye bizoca bitangura gusemerera none ni je ndi umukozi w'Imana je nyene numva bikomeye none ga Prophet ko burya irenze umuntu ari barirenze impinga eka mvuge buhoro ntiyagere aya makuru numva ngo mukuri dandaza gurishanje n'abakirisu iyo nkuru niyo none nkubeshe erega rujya rushengere n'ubw'Imana n'abakirisu n'ab'Imana
nabagumije mu kibanza bahamagariwemo. None ka Olivier ikosa ryanje niriye. Mukazi abakira barayamaze ngo ubwanko bwa inabukwe n'umukazana gwarabaye akaramanda, ariko jewe siko ndabibona. Mukobwa wanje reka ndakubwire, iyo turiko turavuga ngo turakunda Imana kandi tutariko turakunda n'abantu tubona, aho tuba turiko turibesha. None kuri kuritwara gutyo ukaba waramenya Imana, ubona amaherezo bizogenda gute? Imyitwarire yawe si ya gikristo kandi uriko uramaramaza ishengero n'umuryango wajemo n'uwo wavuyemo. Niyo utahinduka bizogukomerera, kandi je ndabikubwiye ndabikuye ku mutima nk'umuvyeyi. Ukubaka se kujandajanda. Mama ndakwinginze umbabarire mama, ibintu byambaye ko ntabwo byambaye ko nanje ndabishaka. Nukuri ndiko ndasubiza ubwenge inyuma, ndabura n'ivyo ari byo, kuko nyumva umutima wanje uri kuranyishuza, uri kuranyagiriza. Ti mu by'ukuri ibyo wabikoreye iki? Mbabarira mama, mbabarira ndakwinginze. Numva umutima wanje ko waruhuka. Amajambo mbwiye ndayafasha nkama kandi ndayanditse ku mutima wanje. Nukuri ndagusezeranije ko ngiye kukubera umwana mwiza, umukazana mwiza, wowe wifuza niwo ngiye kuba. Mbabarira mama. Mukobwa wanje ko witahuye ni vyiza. Ikintu kibabaje mu buzima nukuga ugaherayo, ariko ko wiyumviriye kuvyuka, ndakwinginze umbere wa mukobwa umwe nakura hahandi, umwe umutima wanje wari waranezererewe. Sure nishimye, uhagarike kuzuramaramanza, ibintu bihinduke. Ubu mwana mwiza w'Imana, umukobwa wa Yesu, umukobwa yamenye Imana, umukobwa yatuye umwami n'umukiza akamugendera. Nugurehe kuba agakoko kakaryarya ikirupfu. Hazine nababaye, hazine agahinda kanyishe. Haguruka. Urakoze mama. Maxima. Ujya mama, hari ikintu nakubwiye mu iyo misi cabaye. Je nari ndahiherereye ndiko ndasenga, hanyuma numva ijwi ririko riravuga ngo mwana wanje, ngo nimufate igifungo, ngo musenge amasengesho, ngo yo kwisonzesha, ngo atakintu murya, ngo atakintu umunwa, ngo mumare imisi 3, ngo kuko ibiri imbere ngo birakomeye. Mera nk'uwirengagije nyamara kubera nyene izo ntege nke narimwo, mera nk'uko umengo sindabihaye agaciro. Ariko mu by'ukuri bifadikanije n'izimpanuro mpaye, ndabona yuko by'ukuri nkuye amasengesho. Ndagusabe mama, unyemerere uzomfashe. Urabona amasengesho y'umwe aravuna, ariko turi kumwe n'uwundi no koroherwa. Nyemerera mama, tuzoyakorane. Yo, erega ni wewe Kanyana nakunze, ni wewe Kanyana nifuza. Nukuri kubona Imana yarakugendereye ikakubwira ko twoshobora kwisonzesha, binyereka yuko Imana yasubiye kukwibuka ikakunezerererwa. Nuvuze ngo ntituzojya, yego, ntituzonywe, yego, tukasenga imisi 3 yikurikiranye. Nukuri nzogufasha, naho uzovuga ngo tuduge ku musozi, tuzowurara ko tuwirirwe ko jewe, kugira ngo urugo rwawe nukuri umwana wanje nawe aronkesha urugo rwiza. Ego urugo rwiza nijoro. Inge gato. Halo?
ego yo amakuru yawe wamanutse ryari? Pole sana. Oyasha sinkibaho burya amagara yarankitse ndi kwa wa mungu wanje Parfait. Ego nobanza kumubaza. Ego sawa. Mama, iyo telefone witavye n'amahoro? Mukaza, umuvyara w'umugabo wawe agize ikibazo yamanutse ejo, none ngo bamwivye, yahuye n'aba escrow bamutwara ibintu byose, bamusigiye agatelefone gusa n'agasakoshi gatoya, none ngo ariko ararondera indaro, yaje kundondera muhira asanga siho ndi, nico gituma ariko ndamubwira ko ndi ngaha. Kyo mama, reka muhamagaraze nukuri Imana, nukuri ahindaro turayifise, inzira hagutse n'imbeba zirafise aho ziryama kandi zirya ivyo turiye, uwo mwana ntabwo mu gahinga, muhamagaraze nukuri umushinga nawe wanje, nukuri Imana yarampezagiye. Mama, nukuri uri umuntu mugabo wavyaye intama yigendera, nukuri kwibara Mana, naho nabimubwira yashitse, noneho rero ndamuha ka message nta ngorane, ariko nukuri ndakubwije mukuri mama, nje natomboye kwera narishuwe. Prophet ndavyumva. Ndavyibuka ko igihe watangura ishengero mbere no mu ntango je twarishe turavugana, kandi twaheruka numbira kuzoyugurura mu nyuma biraba nivyo, kandi ikintu umuntu atodeha no kuri umunyengabire, nukuri uri umunyengabire, urafise impano, Imana yashize ingabire zo gukorera ishengero muri wewe, ariko vy'ukuri uribuka ko je nanabikuganirije, burya ntivyani ngombwa kutera wihuta kugura ishengero, ntivyani ngombwa ko wihuta kugura ishengero, kubera ko wari ugikeneye kuregwa, wari ugikeneye gufashwa, none raba ico vyavyaye. Olivier, wewe uri umutoni kwa bishop wanyu, sinokwigereranya, wanciriye imigani myinshi numvise kuyiza, rero nagenda kurengereze ko n'uyundi, iyo zihinduye imirisho zitambwa ukundi, rero jeyo zarahinduye imirisho ndiko ntamba ukundi. Kuri ivyo rero ugese ubwiyo kino ni nkenshi. Akamuna byukuri, akamuna ereka, akamuna byukuri. Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, tabara ishengero ryawe. Abakozi b'Imana bariko bagira inyifato nk'iyi, hano bazotuma abantu badakizwa, abantu bakaba intambamyi, abantu ntibabe ikiraro ciza cotuma abandi baja bukirako. Tabara ishengero Mana, turahumiwe. Mbegisi, mbegisi.
Erega nguye muyabitse. Ni wowe Kamuna. Ukwa Kamuna. GNFILMS, GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, Good News Films, Double Favor Without Limits.